gusa jari ibintu byambaje manika ibikiga boss abantu mwigira abastare muze murabigabanya tugira ikiga mutama mwigira abastare mutize impuzu z'abantu muze murazigabanya wo nk'ubu we no kubwira tuwe impuzu sivyo ngiye mu rubanza lendi nzoca ndayikuzanira nkaca ngenda nkayimarana ukwezi nkongera nkayitiza n'umujama wanje akongera akayambara wevyo bintu vyo kuneze ukishati je n'umunsi bayinzanira amaskuru twari kumwe n'umujama yitwa Landry aronganye no mu karere kandi muramuzi yitwa gute mwitaniye msidora neje donari akamu mu telefone umubwira ati geshatu warungikanije signorine iryo bari bagutije guhera 17 décembre kayirungika ro 8 mars ati bayitabuye kandi yiyemeje kuja kugura yinde no mustare ngo ashobora gutiza impuzu y'umuntu agaca yifata nabi nazo bisubire cameraman mugende mu murondera mumubwira ati iryo shati barayigohebeye kandi urana ko narayigize ibitambara wabibonye muje mumubwire ko nayimuhebeye jewe nzogura yinde shasha Nous vous saluons à ceux qui aiment Azwan TV partout où vous êtes. Kuri micro muri kumwe na Wizi 6 aka the big monster, the one on the camera is Dosi Buja, le meilleur cameraman de la capitale. Muko mubizi ni vya bindi twama tubasaba sabone nyinshi na comment na like hama tukabandanya dutagata. Ino musi ngo nibiki na Azwan TV murabizi ko twama tubaha bishasha amavuta amamesi ibintu bikaranze. Ni vyinshi biryoshe ni vyinshi ndaguhagira vya bindi nkurikira ni kwetu show tuvugana n'abantu benshi tuvugana na mwebwe mwese mushaka kuyagana Azwan company nkurikira ndabereka ino munsi dufise byinshi tubaha ndi mu barabara ndazi no munsi sindabarambira ndabaha byinshi guys cameraman ntimurambirwe ndabibutsa kugira vya bindi kanda hahandi sabone na comment na partage nyinshi nkuko mubona ni Wizi 6 the big monster duhuye n'umubogare man ariko sinzi mbona umenga hava dukarira vipi bogare fresh petiao bameze neza ukebuke gusa jari ibintu byambaje manika ibikiga boss abantu mwigira abastare muze murabigabanya tugira ikiga mutama mwigira abastare mutize impuzu z'abantu muze murazigabanya ngo abantu bigira abastare muze muratize impuzu z'abantu muze murabigabanya nibiki byakubaye ko gabogare ishati nayo yayo mujama ishati uboni nayo yayo mujama guhera 17 décembre yagarutse ro 8 mars okay ndababwira Azwan TV ko simbura ivyo ndababwira udukuru nitwishiguma ndabahaye none raba turahuye no mubogare ariko umubogare mbona umenga ndova dushobora mbona umenga ari mu marira reka tumwinjire atubwire ukuntu we abona vyamugendeye byagenze gutega mutaha ishati nayo hayo mujama byagenze gute kugira uyu muhe mujama we ninde umujama n'umustari wonganye no mu karere kandi muramuzi yitwa gute mwitaniye msidora neje donari akazira kawe nje nitwa Martin King ngo benshi bamenyereye nitwa Ritel turi kumwe na Martin King ni umwe mu bantu bababazwa n'ukuntu abastare bagenda baratiza impuzu mbega Gartel byagenze kutuvugira umuhiyo mpuzu mu MC Doraneje njewe umusaza ari vendredi ambwira ko afise marché yo kuja kuba umudofe samedi charaza ari vendredi soir mu 20h kwera twara ahantu mande umuhira hari induru ndayimuha maze kuyimuha ndamubwira ati mugabo dimasho uzocuyinzanira ambwira guhera 17 z'ukwi 12 mwaka duhejeje cyayitora rayigumana ushika nubu okay none ga Martin King uwo mu MC Donari mwari musanzwe mutirana canke bari umuhaye uwo musi nyene uwo musi nyene kuko yambwiye ati ni ibintu bibaye surprise ntavyo yari yiteze okay nk'abakunzi ba Azwan TV burya nitwe madukunda kubona umuntu wacu ababaye twekwe shati ukuntu meze nje ishati kuntu yayizanye yayirungikanye umudada babana yitwa signorine urabona ingene nace ndayigira ahantu mbere nayitabura nje kubera reka nuyitabure nje ndayitabura man nje ndayitabura hama rero tubandanirize urumva aca umudada yitwa signorine yayizanye isa guca nyene uyibona urayibona ishati nayimuhaye yera derere isa neza kujya kurubura none uwo mujama MC kuvaho ayirungikanije uwo mukobwa signorine mwarabonanye muri vugani nje nitwigeze dusubira kubonana kandi yayirungitse inyuma y'ama message menshi namwandike ndamubwira ati nzanira iyo shati ariko arayigumana none gushika kuri no mwanya Martin King nike kintu asaba uwo MC Donari ngo ni Doraneje nje nosaba ko uwo MC Doraneje kandi namwe bwe muri mwo peti yangu turi munajeho abantu mwese mugomba kwigira abastare mugomba musaba impuzu mutiza iyo ngeso muyagaritse nje na Dimashe byarambabaje kumubona hagaragara ariko ari msinga mu rubanza rwa Pisco hajya mukavayo yagaye mugayishatsi yanje yarayononye gutya je naciye ndayitabura
niyo kubera ko wetabuye basi utagiye kumurihisha tuma kuri hiyindi jewe sinari kumurisha kubera nanje ndiyemera ndihagarara cyangwa uri mu boss ufise nyinshi oya sikuvuga uko gusa je ndankakagaye uranka kagaye gutukanka kagaye nkari teri king ni gute kubwiye yanka kagaye je ukuntu nankakagaye nanga umuntu ashobora gukora igafu nashobora kwihanganira udashobora kwihanganira wo nk'ubu we no kubwira tuwe impuzu sivyo ngiye mu rubanza rende nzoca ndayikuzanira nkaca ngenda nkayimarana ukwezi nkongera nkayitiza n'umujama wanje akongera akayambara ivyo bintu byo kunezera biravana n'ukuntu mwamwe bivuga yarashobora kubigutiza ati nzoye kuzanira kandi utankoteye demo après biravana n'ukuntu bamusanzwe muri abagenzi wambwiye ko je ntihari umugenzi wanje kuko je nta mugenzi dutizanye okay basi kuva yiguhaye nimesubira kubonana muvugane canke azokuriye je niturasubira kubonana kandi nandishe ndamusaba gusa neme kubikora ibi bintu live kugira n'abandi bastari mu vyigireho ntibizosubira uko ishati je n'umunsi bayinzanira amaskuru twari kumwe n'umujama yitwa Landry urumva naciye ndayitabura ndashavura acambwira ati turondera aba journaliste bije mu bagabo mbega uko ko duhuriye ngaha akunya munyabugete turi munyabugete okay ko duhuriye ngaha munyabugete na Azwan TV mbega warugiye usanzwe ugiye kumuraba riteri nyene warusanzwe ugiye plutôt kumuraba uwo MC Donald ko dusanzwe ufise iyo shati ya oya Donald je sinaringiye kumuraba none kubera iki ugendera wererana mu barabara ushaka umuntu wese muhicu uri mubwiye mbashaka kwereka n'abandi bastari mwese abantu mufise ingeso yo gutira muri atari je namwe mushobora kuba murimwo kubera iki ushobora kuba utaranira mu guka wamaze gusaba uwundi nta numwe je ndasaba uwundi mbese wewe bigushikiye ugatiza nk'ikintu umuntu kikakomera nkuko wonye ucugenda mu barabara ucerekana oya jewe nje nakibuze caca njyama nkatekana n'urubanza nkarusiba yo mwabona ko byari biryose twari kumwe ni umuntu ndababwira ka ari umubigi muri kano kanya mwabona ibintu arimo ariko aratabagura impunzi reka kwitabura ibintu byarambabaje no mugenda mubwire Donald ko narayihevye kandi nzogura iyindi gari na focus wenda ndafise ikiraka je ndumutekenisi urabitse ndamutelefone Donald gome mu telefone mubwira ati geshatu warungikanije signorine iryo bari bagutije guhera 17 décembre kayirungika ro 8 mars ati bayitabuye kandi yiyemeje kuja kugura iyindi zambara urishiwa kutari kuramucafuza garite jewe nk'umuntu tuzi nka Donald umuntu w'umwe umuntu yiyemera umuntu azwi muri industry Burundi ahubwo nazo subire no kwiyemera najyari nako ndaraye ikiganiro cyo kuri Facebook ariko akoresha umunyu wo kurara byarambabaje cyane umuntu w'umustare ngo ashobora gutiza impuzu y'umuntu agaca yifata nabi nazo bisubire cameraman mugende mu murondera mu mubwira ati iryo shati barayigohebeye kandi urana ko narayigize ibitambara wabibonye muje mu mubwire ko nayimuhebeye jewe nzogura indi shasha ndabikwemereye okay twari muri kwetusho na Azwan TV muri ko twari kumwe n'umuboss umubogari akaze umubogari yariko aririra ngo Wizi 6 the big monster ngo tuze turaraba tumuvugira kuri babandi yamatiza impuzu ni riteri cyangwa se ngo riteri king umwe yatiza impuzu ngo MC Donald Neige ngo acayigira uko unye namwe nibaze ko mwabibonye kuri micro mwari kumwe na Wizi 6 aka the big monster we ask you to comment share subscribe camera dosti buja ciao